hari ukuntu Lamine amaragira twaducenga twiwe akagerageza kwinjira muri box ariko arondera ukuntu ahindukiza bajye ba defenseri agatera pasi ndende cyane igenda isati ya Rafinha kuri ya mitwe yiwe ubundi tukabona ibitsinda cyane bakamucomekera ya mipira miremire kwira ni wa musore afise inguvu n'ubukerebutse ntangere ugasanga kiye kunigana gatera rya shuti rirerire igitsindo kikaboneka ngarutse gato Rashford nawe yarahamaze iminsi ni umwe muri ba basore yaramaze iminsi ari karagira ikintu no kwita connection nziza cyane ndavuga nabona basore babiri Rabukuntu yakinishije no kwita Lamine Yamal Ebana Nazraoui passe zose yamuhaye presque nk'ibice 80% passe zose zavuye mu musaruro mwiza ndavuga Marcus Rashford passe yagerageje go no kwita Robert Lewandowski nazo nyene ni passe zagerageje gushika ibice 90% kuko zavuyemo n'ivyo bitsindo ugaca wiyumvira ngo eske attaque izohurirwamo Rafinha ihurirwamo Rashford ihurirwamo Robert Lewandowski ihurirwamo Lamine Yamal esabo bane bose nibahurira mu kibuga Rashi araza gukina ibisa n'ivyo Luis Berori araza gukina canke Berori araza kugaruka kina nk'umuvre numero 10 ubona kwita Rashford nawe agume ku mpande z'ikibuga navyo bigaca biza kumera nk'ibibi ntambamye kuri Rafinha rero Apollo novuga ngo ivyo biraza kuva ku mukenyuro wa Dieter Hansflick kuko Dieter Hansflick nawe amaze kubona no kwita Marcus Rashford amaze kumufata nk'uno kwita ni titulaire sero na zino absence z'abana basore batari bahari kandi uku kuntu yarahari agaca tanga umusaruro mwiza cyane rero ndavuga ngo iki ni gikogwa kiza kubica Dieter Hansflick mugabo muri zino nkino ndaza kubona ngo Rafinha niyo kabanza mu kibuga yoza gukina nk'umu backup nk'ingene ngurukino rumwe canke nyo zibiri wemeranya na Cardinal muvandimwe Saka Rafinha gushika banza mu kibuga ndashaka kuba nemeranya na Cardinal akono barakina mu kinyatanga umusaruro kwa barakina mu kinyatanga umusaruro ko kandi tubageragaza gushika ku makipe akomeye ni Bilbao ni Chelsea de Blues arashika mu bakinyi bifuza ko batanga umusaruro ariko kibuga yuko sacrifice ziza kuba zihaba nizo abakinyi nabo bariko batanga umusaruro kuko witwa Marcus Rashford nkuko Cardinal yavuze ageze kuri assist zigera kuri 6 innocent nibyo bitsinda amaze kubatereka hari uwitwa Robert Lewandowski nibaza ko nawe yanumishije abatari bake canke nabo yo bagarutse mu mwanya wa nyawima ya hat-trick yatsinze kuri match ya Celta de Vigo ndavuga nde witwa Robert Lewandowski bivuze ko uwitwa Robert Lewandowski Marcus Rashford ndetse na proteger Lamine Yamal wa mukinyi badakabakaba Lamine Yamal nawe ari harya bivuze ko witwa Rafinha agomba kurondera umwanya kuko ugerageje kuraba n'uburyo uwitwa Fermin Lopez ariko aritwaramwo n'umwe mu bakinyi bazima kandi bigoye kuza kumvisha abantu yuko Fermin Lopez bava reba nimero 10 yiwe ngo gice ko uwitwa Rafael Diaz Berori umunsi wawe mucishije ko yaramunaniye sesa bivuze yuko entre Robert Lewandowski Rashford ndetse n'uwitwa Lamine Yamal umwe muri bagomba guseda ikibanza kugira ngo Rafinha yinjiremo ariko bona apologize ku musaruro Rashford ariko aratanga ku musaruro Rafinha nako Robert Lewandowski yatanze job wundi nawe Mier Bitere kugeza kuri umwanya kugira ibitsinda bigira kuri 7 amaze gukina inkino ziharuye n'iminota yaruye umusaruro wa Lamine Yamal turawuzi kweze muri equipe ya FC Barcelona nivyo no musi bishobora kwanga ari wa mukinya ari très profil wa mukinya ari wa mukinyi agoye cyane gufata muri equipe yitwa FC Barcelona ubwo uraza kunyumvisha yuko yego Rafinha mukinyi muzima ariko avuye mu mvune eski imvuna avuyemo y'amezi ya hafa 3 ane ubwo uraza kunyemeza yuko Rafinha agaruka ari physically fit ku buryo utangura muri equipe ya FC Barcelona kweshera mark aho ikintu kiza kuba bona apologize haraza kubanza mwe nkuko yabivuze imikino 3 nk'abuye twamenye kuri Jude Bellingham kugira yentegre neza cyane cyane kugira agaruka gutanguramwo byamusabye match nka zitatu canke zine abanza hanze akinjira agomboye ndavuga muri equipe ya
ya Real Madrid navyo bintu nibaza ko biza gukora kuri Rafael Diaz Berore Rafinha kugira ngo nawe abanza agaruke muri form abanza agaruke muri gufiringa atmosphere ya stade atmosphere y'abafana eske birameze gute eske victoire ziraronderwa gute abanza rundi agaruka ubwego gwagaruka ati mvuye mu mbere ntabwo ngiri muri entraînement ubu ngiye gukina match nyezina ngomba gutwanga buri kimwe mfise kuri je nka Rafinha kugira ngo tuzokora turongo mitindo ahubwo ikintu cingenze kiza kwa bona project ni cya kintu twari tumaze biti turiko turavuga kwa equipe yitwa FC Barcelona ko byari bigoye yuko FC Barcelona iza gukina iminota 90 bakiri kuri akaribi yo kubandanya bataka iminota 90 kubera iki barabakinyi inkewa bari ku ruhande rwo gusatira baza bagakina iminota 60 70 hakagera igihe nabo bagahwera bakabura basubiriza ko Rashford yabuze umuntu amusubirira uyu Robert Lewandowski nibyo Ferran Torres yamusubirira ko ntazane karibi nk'iya Robert Lewandowski Ferran Torres akabandamo ukabona ko ari wa Ferran Torres n'ubundi ubona ko ni nka yambuga itanye nitakigira ubugi ukabona Lamine Yamal ni wa mukinnyi ariko arakina ariko ukabona yuko abasimbura ba FC Barcelona nabo ba Ronny Bardigi abasimbura ba FC Barcelona nabo ba Ferran Torres nabo ba Dro Fernandez ucyumvira eske nyimba equipe iremerewe nyimba mumenyereza ashaka solution zindi zivuye kuri bench eske ari zera Dro Fernandez eske ari zera Firmino uyu Ferran Torres eske ari zera bande ubosanga avuze abo bakinnyi baza kwinjiramo kugira ngo baze kurondera ibyo bitsindo ahubwo kuri no nco araza kuba musigi elema ilifo kuko gukura muri Rashford kinzira Rafinha novuga ko uza kuba winjize ubundi akaza gusumbya warani mu kibuga gukura muri Rafinha kinzira Rashford uraza kuba winjize wa mukinyi nawe ashobora kuza gutuma equipe adverse iza gusufirira cyangwa iza kumva neza harimo ikibazo ro kumva ko Rafinha ashobora kubanza nk'imatch nka zibiri nibyo ni match zikomakomeye bagiye kurikiza ko Bilbao muri weekend barava kwa Bilbao barakurikiza ko equipe ya Chelsea barava kwa Chelsea baraja kwa Atletico Madrid novuga yuko kumuzana gatoga tuko ni match zisaba inguvu Rafinha ashobora kuza gukoresha inguvu gasanga batonetse na hahandi atari bwakomere atari bwagaruke neza ugasanga ibintu ntabwo bigenze neza ahubwo nibaze Rashford azimenyereye nibaze Lamine Yamal azimenyereye nibaze aba Ferran Rafinha zaraza nk'ubusimbura amenyereramwo iminota 30 bwa mbere iminota 45 bwa kabiri ubundi azogaruka kuri ya karibi yo gukina iminota 90 nko kuri match ya Atletico tumubona ameze neza cyane kwa Rafinha nuko bimeze ni Rafinha yagarutse rero yavuye mu myimenyerezo ku musozi ya kutangwa kuri myimenyerezo ameze neza urumvikana ko agiye gutangura gukifasha ikipe ya FC Barcelona kurondera ibitsindo witwa Eric Garcia ngagiye kongereza amasezerano muri ikipe ya FC Barcelona bari gutegeka ajya kumuha amasezerano yo kumugeza 2029 yaragikenewe ugufasha nka Barcelona muri projet ndende nk'imyaka ine kuri Eric Garcia arakenewe raporo kuko impamvu novuga ngo akenewe ubwa mbere nambira umusore yaragerageje kwihangana aho batari bamukeneye kuko wumve imbere yaho Terence Frique amufata kamuha responsabilité tubona afise uno munsi wumva ngo ni umusore yasuzuguritse aramanza arabura umwanya amaze kuronka uwo mwanya Eric Garcia yaje aca profitira mu mvune zagiye ziba kuko wibuke ngo aho tutabonye Gire Olivier Kunde mu mpera za saison twabonye Eric Garcia areponda présent wanashima arabafasha kumentena ni Eric Garcia rero kuzuba y'uno munsi equipe ya Barcelona ntabwo ikeneye bajya abana bonyene Eric nako equipe ya Barcelona ikeneye nabano bantu bariko baraba basiniya nimba bano bantu Eric Garcia ashobora kubrikora agakinishwa mu mutima wa defense agakinishwa kuri kabiri ukabona byose arabishoboye ukabona siko akoze nayo makosa de profondeur wumve ngo umukinya kiri desirable ngo mumwibuke ku rukino rwa ko bahuza na equipe ya Inter domira ku mwaka uheze amakosa yose yabaye nabwo yanabereye kuri we yabereye kuri Gire nako Ronaldo alo bazino nkino ariko arakina zibanze ndavuga za UEFA Champions League na zino nkino za La Liga ni Eric Garcia atamakosa ari karaboneka tuvuge ngo yavuye kuri we umushize mu mutima wa defense umusore arahafata neza ka defenda gakina umushira kuri nimero 2 arakora za monte kuko ubundi iyi nimero 2 na nimero 3 ni nimero twari dukuye ko kubona ko umukinyi ubwa mbere na mbere ari fort ari rapide afise nizongu afise mwavuga ngo nizo nguvu n'ubwo leadership ajya ikintu twamwe tuvuga ngo ubiyaguye ko ufata uno musore akiri muto Arojo mukubite ambenda be capitaine
hanyuma ngo aze akankamire bagenzi biwe ababwira ati ubundi bipanga ukuntu umugabo ubusinya buri muri Eric Garcia no kumentena muri equipe erega bisa na bino bintu tubona Robert Lewandowski wenyine ubwiwe avuga ngo je vais rester ici ndemera nze kugabanya umushahara mugabo nze kuguma muri inonzo aba rero ikibazo bafise ni kubera bakizigenza bano zino zindi mpano z'abana bato muri equipe ya Barcelona. Eric Garcia yaragiye kongereza amasezerano muri equipe ya AFC Barcelona yarabivuze nayo twosozereza kwa equipe ya AFC Barcelona. Nitwa Robert Lewandowski ati imbere yuko muyumvira kunsohora muri equipe ya AFC Barcelona bati mubanze umwanya tuganire kuri kazoza kanje n'ikipe. Wewe yifuza kuguma muri Barcelona mugiye muri equipe ya FC Barcelona bifuza kuzana undi mu typical number 9 kaze kurondera ibitsindo be bakemanga urwego rw'umusore w'umunyapoloni ko babona ati sero n'imyaka yiwawe ati biragaragaza ko utari muri projet ndende yacu equipe ya FC Barcelona. So biteganijwe ko uno munsi cyanye ku munsi wejo witwa Peniza Havi ni wasanzwe bamuhagarariye ku isoko ry'igura n'igurishwa ndetse ngo nitabejo biraba avuye muri Treve International baze bazananye kugira ngo bicare hamwe baganire n'ubuyobozi bwa equipe ya FC Barcelona baganire kuri kazoza kiwe se ikiboneka no kuhaguma cyanye no kureka Barcelona igategura projet yabo bifuza biraza ko bivana ndetse n'icyo equipe ya FC Barcelona nayo yifuza bona apologize ko nyimba Barcelona iri kirakina nyimba Barcelona kiratsinda nyimba Robert Lewandowski akiri capable gutsinda ibitsina nk'ibyo twabonye ucutangura kwimbura eske kuri no sara shara ba typical number 9 buvuza muri equipe ya FC Barcelona nabonye hariho ngo gukora bidasanzwe kuri equipe yitwa FC Barcelona barondera witwa Harry Kane barondera bagiye batandukanye bitwa ba Serhou Guirassy barondera bagiye batandukanye muri equipe ya FC Barcelona nk'aba nimero 9 ahubwo igisigaye no kumenya eske abo ba nimero 9 baraza kuba baza bahari bameze neza bamwe baza gufasha equipe yitwa FC Barcelona kubandanya kumentena ubwo ruhande rwo kuri nimero 9 nk'uko witwa Robert Lewandowski yarumenteramo cyo kibazo gihari. Robert Lewandowski afite imyaka itari mike imyaka 34 ariko umusaza arakuze kabisa imyaka 37 kumumenyereza nako kumukinyi nka Robert Lewandowski ariko aratsinda nkuko tubibona ikiza kuba gisigaye no kumenya eske uwo Robert Lewandowski ubwo projet ya equipe runaka projet ya equipe ya FC Barcelona uraza kuba uri wa mukinyi FC Barcelona ikeneye FC Barcelona ntabwo ari ya equipe imeze nka Real Madrid ko turamuzi neza witwa Florentino Perez ni wa mukinyi ari ngaho arakubwira ati jewe ndiko ndakora wowe urakuze ushobora kuba uri muri babana imyaka nayo ikurenze atero kugira ngo tukugumane hano biraza kwa bigorana acha tangura kugwa ya kontra y'umwaka umwe ya kontra dore ko turabone yahabwa ba Luka Modric ya kontra yahabwa ba Toni Kroos ya kontra yaza guhabwa aba ba Ramos bakayana ariko kwa FC Barcelona nabo barazi icyo barimo tuza kwa tunara eske nyimba bariko barondera Harry Kane nyimba bariko barondera Serhou Guirassy nyimba bariko barondera abandi batipiko number 9 ubwo equipe yitwa FC Barcelona ubwo buryo iryo faranga bararivye yo kujya kudepansa umukinyi kugeza kuri umwe yageza ku bitsinda 22 muri toute competition confondée muri championnat y'igihugu cy'Ubudage question mark ubwo iyo equipe ravize umushaha amafaranga yo kuza kujana ku isoko kurondera umukinyi Serhou Guirassy question mark ubwo uwo mutipiko number 9 kuko baranaharuye rega bahari nabo ba Serhou Guirassy nabo ba Harry Kane nabo bande abo baba uyuninde uyo muri Man City Erling Braut urumva nabo bamaze kubaka iryo zina buri muntu wese ashobora kuvuga ati ni babakinyi bizina ushobora kuyumvisha ushobora no kurondera muri equipe y'uwawe ibintu bikabandanya kugenda bimeze neza cyane ndavuga muri equipe yande muri equipe ya FC Barcelona igisigaye no kumenya ati eske kwa equipe yitwa FC Barcelona ubwo barafise amafaranga canke baraza kuba baje muri ya gahunda yo kurondera abana nkuko twabonye barondera ba ninde
aba ba Victor Roque bikaza kuba byanka ngo twabonye barondera abandi bagiye batandukanye canke baza kurondera muri ya championnat ya Espagne barondere bwa bwana nyine butayifise iryo zina rikakaye kugira ngo aribo baba baza kuba bakora muri equipe yitwa FC Barcelona. Nico kibazo gisigaye je mbona ubundi amafaranga ashobora kuba intambamye ya equipe yitwa FC Barcelona kuko utarongundi mu typical number 9 ashobora kuza gusubira Robert Lewandowski canke naho uwitwa Robert Lewandowski akaza kuba wa mukinyi asubirirwa canke abandanya kongera amasezerano bivanye nuko equipe yitwa FC Barcelona atari ko yari mushaka cyane ahubwo nayo yabuze uko ibigenza ati reka nze kuba mpangayikirana rukangumana no muntu ibindi bize kuba bigenda gute nuko rero bimeze ni muri equipe ya FC Barcelona nubwa inkuru zisa nizo ni garuka ry'uwitwa Rafael Diaz Berori mu myimenyerezo ndetse n'iyongerezwa y'amasezerano y'uwitwa Eric Garcia hamwe n'uwitwa Robert Lewandowski ibiganiro bigiye gukora